tuje mu bushikiranganje bujejwe inyubako witwa Pascal Butoyi yabajije ikijanye n'ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura. Isoko ryahawe ishirahamwe Ubaka National Group witwa Fabrice Manirakiza yabajije ati mbega ko yaciye ashiraho ikigega cegeranye uburyo yari yahawe isoko ataburyo afise. Ikindi ati iyo soko yatanzwe gute, yaraciye muri bimwe bita marché public. Murakoze, nitwa Jane Mukenguruka, mvugira ubushikiranganje bw'inyubako ibikoresho vya leta no kugwiza uburaro. Ikibazo mwabajije cerekeye isoko nkuru ya Bujumbura, nomenyesha ko umugambi wo kubaka isoko nkuru ya Bujumbura wagumye ari inkoramutima kuri leta y'u Burundi, ndetse n'inama shikiranganje yarize ico kibazo. Uwo mugambi iremeza mbere n'ibicapo vyogenga iyo soko. Mu kiganiro nyenishwari mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yagiranye n'abarundi baba hanze mu ntara ya Kayanza kwigenekezo rya 30 mu Kakaro 2024, ishirahamwe Ubaka Nation Group yarashikirije icifuzo cyuko yo kubaka inyubako isubirira isoko nkuru ya Bujumbura. Ubuserukira iryo shirahamwe Ubaka Nation Group, ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi nagomba nishure koko ku kibazo cha Samuel. Assistance wa ministre Abansi no kwitaho jikazi ya zitatu baranyakiriye le directeur de l'organisation n'ubworozi ko jikazi ya zitatu kandi assistance wa ministre anambwira atanu bato. Hanyuma ikibazo mfise ndacerekeza ku muvugizi w'ubushikiranganje bw'ubudandaji n'amahinguriro. Hariho ikibazo kijanye n'abadandaza bato bato badandaza ibinyobwa vya Braludi. Ico kibazo kijanye babwo jikazi ya zitatu kandi yararishe ikori rya leta. Musabiki Ico dusaba nuko hoba igabugwa ringana kubene gihugu babadandaza bato bato barishe ikore rimwe muri leta mvye leta nkozi. Murakoze. murakoze. Twakire mwene gihugu wa nyuma. Madame Nansigaye Jacqueline nkabamba ngahi Bururi. Ikibazo canje ndacerekeza ku muvugizi w'ubushikiranganje bw'ubutungane. Nikibazo cerekeye ingene aba magistrat baba recruté. Iki kibazo ndakibajije ngomba nkwize imyaka 10 ndenganijwe. Hari mu mwaka w'ibihumbi 2015 aho Centre de formation professionnelle juridique yakoresha ikibazo abajuriste kugira ngo binjire mu rwego rw'abamagistrat. Nari ndimwo turakora ikibazo ca mbere cyo kwandika, turakora ikigira kabiri, turakora nico bita interview. Hose baratanga liste yemeza ko hariho liste des candidats retenus session 2015. Nari ndimwo. Hanyuma haciye imisi mike turindiriye ikete ry'akazi, ca ndonka telefone ivuga ko jewe ntarimwo. Ca ndagenda ndabaza uwa telefonye hari muri Centre de formation professionnelle juridique ikukira ubushikiranganje bw'ubutungane. Hanyuma barambarira ko bobo akazi kabo bahejeje kugakora kandi batanze rapport. Ngiye mu bushikiranganje bw'ubutungane baranyakiriye le directeur de l'organisation yaranyakiriye. Hanyuma barambwira ko ikibazo canje cumvikana. Assistance wa ministre anambwira ko ikibazo canje cumvikana. Gushika uno munsi murumva imyaka ihaciye. Nagumye ndonka amahandevu inshuro nyinshi, ibirenge biraruha,
mu mufuko hararuha gushika n'uno munsi. no musi Abari usavye iki uno ugisavye munsi jewe ico nsaba kurenganurwa. Niho ubisavye nde ndabisavye mu bushikiranganje bw'ubutungane, umuvugizi wabwo ari ngaha, banshikiraho ntashobora gushika, baheze bandenganure kuko nanje ndi umurundikazi kandi akeneye kurenganurwa. murakoze. Reka muri kano kanya tugaruka mu bavugizi b'inzego bishure ku bibazo by'abene gihugu. Ibibazo by'abamenyeshamakuru byari bisigaye turaza turabigaruka ko buke buke. Hama imbere yuko batangura kwishura nsabe umwene gihugu yitwa Boniface yari yavuze ko afite ikibazo kigira gatatu, yegere babahanuzi bo mu biro by'umukuru w'igihugu akibashikirize. Ikibazo rero cabajijwe n'umwene gihugu wa mbere yitwa Violette, avuga ko akora mu bushikiranganje bujeje kwivuna abansi, ati abakozi basanzwe ari abasirikare bobo barahawe uturusho, atariko twebwe tutari abasirikare nta turusho twaronse, hagiyeho umugwi, ivy'uwo mugwi n'ubu ntibiraje habona. Mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi ngira mwo muhumuca. Murakoze. Nitwa General de Brigade Baratuza Gaspard, nkaba mvugira ubushikiranganje bwo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba. Ikibazo Madame Chimpaye Violette yabajije kijanye n'uburusho bwaronkejwe abasirikare bari ku kazi, nabo akabakorera mu rwego kwivuna abansi nako mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba, abazaho byo babigeze ibyabo bagenzi nkawe. Twagomba tumenyeshe yuko uburusho bwabonetse ubwa mbere bwahawe abasirikare bambaye umwambaro bari ku kazi k'igisirikare, ariko n'abasanzwe bakorera muri ubwo bushikiranganje batari abasirikare kubera ibikorwa bimwe bimwe bahamagariwe gukora ntibibagiwe. Haci hashingwa umugwi ujejwe kunonosora ibibazo byabo, ukaba ugijeje icigwa kure, borindira rero ukwizera kuko barabise mu mutima vuba na vuba bazoronka inyishu kandi ibanejereje. Murakoze ngira yavyumvise. Mu bushikiranganje bujejwe indero witwa Samuel yabajije ibijanye n'abigisha bagiye bararungikwa mu zindi ntara, ati mbega ko tubona amarokritema aba tuza turasubirizwa twe tutaragarukanwa aho twahora, muzobikora gute, muzobigira ryari? Murakoze kumpa ijambo nyakubahwa mumenyesha makuru. Akazina ni Liboire Bigirimana, nkaba mvugira ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi. Nagomba nishure koko ku kibazo cha Samuel yashize mu kajwi avuga ati twarashwiragije, ariko nagomba kumbure nibutse abigisha n'abarundi bariko baradukurikirana muri kino kiganiro ko leta y'u Burundi mu gukwiragiza abigisha aho bari bakenewe itari ifise intumbero yo kubashwiragiza. Kumbure twibutse yuko mu gufata ingingo yo gusabikanya abigisha mu mashuri atandukanye y'igihugu nuko hari hakozwe ivyigwa bitandukanye bikerekana neza yuko ku mashure ari ku migwa mikuru y'igihugu, ku migwa mikuru y'ama province, ku migwa mikuru y'ama commune, yuko hari amashure menshi harundanirijwe ko abigisha, ku buryo vyaboneka neza yuko hariho n'abigisha mbere mu kugira ngo baronke ishure batondamwo barindira yuko hari mugenzi wabo ashobora gusiba kugira ngo nabo baronke ico bakora. Ni mu ntumbero yuko rero vyagaragara yuko amashure atandukanye ari mu mice y'igihugu ari hariya twita mu caro, abana baho bari ngaho atakiriko kirabaha ivyigwa, tuzi yuko hariho uburere butandukanye bw'igihugu mpejeje kuvuga nabwo bwari bufise abarimu benshi. Rero mu ntumbero yo gusabikanya abigisha ku rugero rungana, kuko murazi yuko leta ari leta mvyeyi, nico gituma haci hafatwa iyo ngingo
yo gusabikanya abigisha kugira ngo ntihabe nyagufa na nyagukira. Rero ingingo yafashwe yo gusabikanya abigisha ntabwo kwari ugushwiragiza abigisha, ahubwo hari mu ntumbero yo gutunganiriza ugwaruka rwose ruri mu mashuri atandukanye y'igihugu. Icizere none ni ikihe? Ngira ndahashike. Icizere ni ikihe? Nagira ndamuhe icizere nuko ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi bwafashe nka nkama abarimu nabariya bagiye basaba koroherezwa baravye iyo bagiye. Ni muri iyo ntumbero kuva umwaka utangura harabigisha batari bake burya batunganirijwe. Nuko kumbure Samuel ngira ngo atashikiriwe, ariko nawe nagira ndamuha icizere ndamubwira nti ubushikiranganje bwaraye busohoye itangazo lisaba umwarimu wese kiretse nabo bavuga yuko bari barungitswe aha na hariya, yuko uwipfuza wese guhindurirwa aho yokora yuko yobicisha ku rubuga rwa WhatsApp twashize muri iryo tangazo. Inimero nazo nagira ndazitange ni 77 117 604. Ndasubiramwo 77 117 604 n'umurongo uriko urubuga WhatsApp. Twararungitse urupapuro ruzokuzuzwa ico twita iforoma, ugo nago ruri mu biro vy'ubuyobozi bw'indero mu ntara mu makomine. Umwigisha azoguzuza acacisha kuri uwo muhora, kandi turijeje abana bariya yuko bazotunganirizwa. Ariko twibutse neza yuko mu gutunganiriza abo bigisha bose bizokogwa duhagaze ku nyungu y'umunyeshure, kuko murumva yuko tutotunganiriza umwarimu ngo ave ku ishure ejo naho umwana acabura ikimwigisha. Ariko turizeza neza yuko Samuel niyabikora uko agashirako n'impapuro zose zerekana neza yuko nyene ari mu bihe bidasanzwe, nukuri ubushikiranganje buzomutunganiriza nkuko buzotunganiriza n'umwarimu wari we wese. Murakoze. Witwa Gerard yabajije ibijanye n'amabourse y'abanyeshuri bari kuja kwiga muri Algerie, sinzi ko mwomuha umuco nawe nyene. Ego murakoze cyane. Aha naho ndagomba ndamushimire ku kibazo yabajije avuga ati hari abanyeshuri baronkejwe za bourse mu gihugu ca Algeria, ati ariko bagenda mu migwi ishika kuri 2, atumugwi wa gatatu baracarindiriye. Twagomba kumubwira neza yuko koko Algeria ari kimwe mu bihugu bidufasha mu kuduha amabourse kugira ngo ugwaruka rw'igihugu ruje kubandanya ivyigwa vya kaminuza mu bisata bitandukanye. Ariko tumumenyesha neza yuko buri gihugu iyo kiduhaye iyo bourse kirashiraho ivyo kwisungwa n'ibisata gifise abanyeshure bashobora kuja kuvyigwamo. Twagomba rero kumumenyesha yuko muri kurikirane rwo gutunganiriza abo bana batagiye, twagomba kumumenyesha yuko hariho abana baheruka kuja nko mu gihugu ca Serbia kubandaniriza amashure yabo muri ico gihugu mu bisata bitandukanye. Aho no kugira tumuremeshe yuko abo bana basigaye mu gihe tworonka igihugu ikina kiriya kiduha izindi bourse nabo ntituzobibagira. Murakoze. Mugabo hariho n'ikindi moca mugira ko ubu yabajije avuga ko abanyeshure mu mashure shingiro yuko bakunda ibisata vya pedagogy na technique mugabo agahunga cyane igisata c'indimi. Mwabaca mubabwire iki? Murakoze cyane. Twagomba tubamenyeshe yuko aho tugeze uno munsi, ahubwo uko turiko turaringaniza inyigisho, turiko tuziringaniza twisunze akanovera kandi twisunze intumbero nyamukuru zo guteza imbere igihugu cacu. Nico gituma uno munsi tutavuga tuti uyu n'uyu nareke kwiga ikiniki, kuko vyose mu bisanzwe birakenewe. Mugabo abanyeshure bumve yuko uno munsi ivyigwa dutanga dushimika yuko ahubwo bo kwiga kugira ngo bashobore kuzokwirondera akazi. Ego aho bizoshoboka leta ikaba ifise amikoro izotanga ubuzi aha na hariya, mugabo ategere yuko atacigwa na kimwe kidakenewe mu buzima,
ariko uno munsi impinyanyuro ziriko ziraba mu bushikiranganje bw'indero zerekeza ku maporogaramu akurikiranwa mu ishure ari impinyanyuro zigomba yuko dushiraho umurundi ejo azoba afise ubumenyi buhagije kugira ngo ashobore guterera gushikira ku mbono za kazoza z'Uburundi cyane cyane dushikiriye kuri ya mbono y'ibihumbi 2040 aho tugomba yuko Uburundi buzoba bwigaba bukigaburira n'imbono y'ibihumbi 2060 aho tugomba yuko igihugu c'u Burundi kizoba giteye imbere. Murakoze. Yasavye ko hogarukana formation pédagogique muri izo mpinyanyuro hari kirimo. Murakoze cyane. Aha twagira tumenyeshe ku kijanye nico bita formation pédagogique, twagomba tubabwire yuko ukurikirana ivy'inyigisho mu gihugu harabayeho amashuri atandukanye yigisha ivyo kwigisha. Ego no musa aravuga ati niyo uhejeje uronka akazi, ariko twagira tumenyeshe yuko mu myaka iheze ivyo bisata vyarashoboye gutanga ubumenyi ku banyeshuri benshi batandukanye, ku buryo uno munsi dufise igitigiri kitari gito c'abanyeshuri bahejeje ivyo bisata muguno munsi batararonka akazi. Birumvikana rero yuko tutoguma dukomeza ibisata uno munsi dutanga ubumenyi abana babihejeje baca baja kwicara muhira, ahubwo tuvuga tuti reka tubigabanye kugira ngo tubanze turabe yuko abavyize boronswa akazi, mu gihe rero tuzoba tubona neza yuko n'abavyize uno munsi bari muhira bakirindira akazi bakaronse, niho tuzosha tubigarukana kumbure. Murakoze. Murakoze. Witwa Tasiano mu bushikiranganje ujeje gushigikirana yabajije bijanye n'umutamukanyi wiwe ati iba mumukure ko sinzi ko hari ico bafise babivuga. Murakoze. Nitwa Majambere Idefonse, mvugira ubushikiranganje bwo gushigikirana imibano agateka kazina muntu n'iterambere dakumira. Nivyo uyu mwene gihugu yashikirije ikibazo yumva yuko ku mutima wiwe kitamuhumurije, ariko mwabonye mwese ko abari ngaha baciye batwenga, ngira ngo nuko bumvise ari kibazo kibajijwe, aho yavuga ati abakenyezi bariko baratugora. Nagomba nkosore uno mwene gihugu ko mfise mikro, abakenyezi ubundi nabafasha si abantu bagorana, abariko baratwumviriza naho hoba hari akabazo akacanka kandi mu muryango baguma arabafasha, tugumane kumuzirikanye yuko arabafasha. Hanyuma shima inyifato cane cane yaranze uyu muryango, kuko yavuze ko bamaze imyaka 15 atanu mufaso nafise, ivyo turaza kubisuzuma hanyuma. Mugabo ntiyigeze avuga yuko habaye amatati naho bamuzanye. Turamushimira rero yuko atakibazo c'amatati coba carahabaye. Ibisigaye turi ngaha turamwumviriza. Navuganye n'uduserukira ngaha mu ntara, nawe nyene ari ngaha, ntiyihute kugenda duce tuvugana tuje mw'idonido ry'ikibazo ciwe. Murakoze. Murakoze. Nagira ndanamwunganire nshima yuko hano turi kumwe kandi n'abajeje intwaro. Abajeje intwaro nibo baserukira inzego zose za leta kandi begereye abene gihugu. Turashima yuko turi kumwe na buramatari w'ino ntara nziza ya Bururi, ari kumwe kandi n'abamufasha yikogwa. Nibaza yuko mwene gihugu muri ico gikorwa gira gikurikire bofashanya n'abajejwe intwaro bamwegereye, na cane cane yuko twumvise yuko ni kibazo kiraba umuntu umwe kitaraba abantu abene gihugu benshi muri rusangi. Twisunze intumbero ya kino kiganiro nuko dushira ingufu cane cane ku bibazo nkoramutima vyega abene gihugu muri rusangi, ibindi biraba umwene gihugu umwe begere abajejwe intwaro canke abahanuzi mu biro vy'umukuru w'igihugu bari hano baca bavyandika kugira babikurikirane. Murakoze. Dusubire mu bushikiranganje bujeje uburimyi n'ubworozi. Hari umwene gihugu yitwa Ernest yabajije ibijanye n'umwonga wa Nyabarere
sinzi yuko ico kibazo mukizi. murakoze kandi kuduha kano kanya rero nagira nshimire uyu mwene gihugu abajije kino kibazo cy'umwonga wa Nyabarebe uri muri commune Nyanzarake mu ntara ya Makamba. Rero ikibazo twacumvise kandi twagira tumuhumurize yuko mu bushikiranganje mu minsi ya vuba hagiye kuba umugwi wishikira ku rubuga kugira ngo urabe neza uko icyo kibazo kimeze, hanyuma hashobora no gufatwa ingingo zotuma bigenda neza. Nibaza ko nawe nyene mu gihe umuguzo washitse Inyanzarake nawe nyene turifuza yuko yo bari hari kugira ngo tuweze turabire hamwe icyo kibazo kugira ngo gishobore gutorerwa umuti. Nkaca kandi ndamusaba yuko nyuma y'ikiganiro yo kwigora kugira ngo tuze kubonana hamaca mpaka nimero ka telefone kugira ngo bizotworohe ingene dushaka kuza turavugana bitagoranye. Murakoze mugifite ijambo. Hariho ubundi yabajije ibijanye n'ikawa ngo baguriwe n'abantu bo hanze hama ntibaronka amahera baheranye muri banki, nawe sinzi ko ari ico mwomubwira. Iki kibazo naco nyene twacumvise. Ico twobwira umwene gihugu nuko naco nyene ikibazo tugiye kugikurikirana kugira ngo turabe aho byaba bigeze. Mugo nawe nyene kandi tukamusaba yuko inyuma y'ikiganiro harimo bimwe tubona twomubaza kugira ngo turonke umuco neza vyo dufasha kugira ngo koko tuzoshobore gukurikirana neza ibijanye ni dossier yadushikirije. Tukamusaba nawe nyene inyuma y'ikiganiro ko yoca turaba kugira ngo tubanze tuganire nawe kuri ikibazo twisanzuye. Murakoze mwoca mugira ko n'ikibazo cabajijwe na Innocent Irakoze yabajije wewe bavuga yuko ikawa y'uno mwaka ngo itarashogwa. Ego naco nyene ico kibazo twacumvise, twagira dufate kano kanya kugira ngo tumenyeshe ariko baratwumviza yuko mu gisata c'ikawa mu igurishwa ry'umwimbu wavuye mu ikawa ikimaze kwibonekeza, twarabonye yuko harimo abaguzi bamwe usanga bashaka kugira ngo batange igiciro kiri hasi cyane. Ivyo navyo bigaca bituma igihugu cyahombera. Nico gituma rero ubu leta iriko irakora ibishoboka byose kugira ngo bijanye n'igurishwa ry'ikawa haboneke abaguzi koko bashobora gutanga igiciro cisununuye ku neza igihugu no ku neza abenegihugu. Murakoze. Abenegihugu none bagurishije ikawa yabo bakaba batarahembwa, ubwo ntibariko baracekwa? Abagurishije ikawa yabo bakaba batariko barahembwa ni ikibazo kiriho kirafika naco nyine kugira ngo aho bibonetse yuko abenegihugu bagurishije ikawa bakaba bataronka agahembo kabo nabo nyine ashobora kukaronka. Aha rero twabaremesha yuko turiko turabikwikiranira hafi kugira ngo nabo nyine ashobore kuronka agahembo kabo. Murakoze. Tugaruke ku muvugizi w'umukuru w'igihugu. Innocent yabajije ati mu biro by'umukuru w'igihugu barashizeho umugwi ujejwe gukurikirana idandazwa n'igitegwa c'ikawa. No munsi uwo mugwi ibikorwa byawo bigeze. Murakoze. Ngira nunganire mugenzanje kuri ico kibazo cabajijwe ati hariho ikawa ikiri mu bubiko itaragurishwa, kandi nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi nawe nyene yarashizeho umugwi kugira ngo ukurikirane ivyerekeye igitegwa c'ikawa gushika ikawa igurishwe. Ngaruke ku mvonivano nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yafashe iyo ngingo yo gushiraho umugwi umuha icegeranyo ku munsi nuko yabonye yuko abenegihugu b'abarundi bariko barazimbwa mu gihe twabona yuko ikawa y'u Burundi yashogwa hagati y'amadolari 3-2 gushika kuri 4, mu gihe ibindi bihugu vyo vyashora ikawa ku madolari 8 ku kilo. Dusanzwe tuzi kandi yuko ikawa y'u Burundi ifise akanovera kadasanzwe. Ikawa y'u Burundi ihurumbirwa n'amakungu, ugasanga iyo ikawa y'u Burundi ishowe abayishoye baca bayitirira yuko ivuye mu bindi bihugu kandi bakayigurisha ku giciro kiri hejuru cyane. Wa mwene gihugu yarimye
ugasanga ariko arahomba igihugu kiriko kirahomba naco gituma uwo mugwi rero waciye ushigwaho uwo mugwi urakora urakurikirana ivy'ikawa eka nona remesha canke menyesha bariko baradukurikira nkuko twavyumvise mu kiyago nyene icubahiro yagirije misi heze nuko nk'ikawa izokwimbuka mu mwaka uza wose yamaze kugurishwa kandi kuri ivyo biciro biri hejuru cane bigatanga umwizero yuko n'umwene igihugu nawe nyene azoshobora kuhakura kunguko rero kuvyo yavuze ati hariho ikawa yoba ikiri mu bubiko hariho igice c'ikawa mu vyegeranyo vyatanzwe usanga hariho abaguze ikawa ariko bataraza kuyitora itarabashikira hariho n'abandi usanga bariko batanga vya biciro bivuna ya ngendo nyene icubahiro mu gihugu c'Uburundi yaneguye ya ngendo twasezerewe yuko kuko akeza karigura ko dufise ikawa rero nziza dutegerezwa kuyitanga ku giciro kibereye kugira ngo nawe mwene gihugu aronka kunguko rero nta kawa ariko irapfa ingingo zose ziko zirafatwa ni mu ntumbero yo gukingira inyungu y'umwene gihugu ubu bikorwa vyose mwikawa na cane cane biko birakurikiranwa n'urya mugwi usanzwe ukorana n'ubushikiranganje mu byo bujejwe ari mu burimi n'ubworozi ni kugira duharanire inyungu y'umwene gihugu murakoze uwo ni umuco nashaka kunganira murakoze ko mufise ijambo uwitwa Masudi yari yabajije umuvugizi w'umukuru w'igihugu bijanye n'akarusho kohawe abakukuruke aho bari bemerewe n'imiburiburi umushahara ungana n'uwo bari bahembwa imbere yo gukukuruka ego cane nyiri icubahiro umukuru w'igihugu c'Uburundi yaremereye abakukuruke yuko boza baronka umushahara ungana n'umushahara wa nyuma baronka bari ku mirimo y'igihugu kuva rero iyo ngingo kuva nyene icubahiro yemeye iyo ngingo kandi gafatwa harakoze ibitari bikwe ahantu hera cane cane nko gushiraho amategeko asanzwe agenga gutekanira kazoza yaciye asubigwamwo kugira ngo yisunge iyo ntumbero nshasha hamaze gusubigwamwo ayo mategeko haciye haba rero ivyigwa vyerekana uko iyo ngingo yoshigwa mu ngiro ni muri iyo ntumbero yuko icegeranyo catanzwe n'umugwi wabikurikiranye cashikirijwe mu nama shikiranganje yo kugenekerezo ry'umunani rusama uno mwaka abagize urwego shiga urwego rwa leta barongowe na nyine icubahiro mu gihugu c'Uburundi bararaba icegeranyo barabona yuko hariho ivyo gusubiramwo ivyo tangwa ko muco gusumba ivyo noganzwa eka kugira ngo nibiharuro bize vyisunga uburyo be n'inyungu ayo mashira hamwe asanzwe aronka bivuye mu mazu bapangisha canke bivuye kuri burya buryo abakozi ba leta bagenda barakata ku mushahara kugira ngo ayo mashira hamwe ashobore kuyababikira azakore mu kubatekaniza kazoza umugwi rero warashizweho uraja ku kivi mu ndwi yahera yaratanze kandi icegeranyo harasubira hasabwa umuco cane cane kugira ngo aboneke intonde y'igitigiri c'imishahara y'abakukuruke bose aho bari bageze ku mushahara abakukuruke bose gutyo iyo ngingo iheze ishigwe mu ngiro murumva rero yuko leta y'u Burundi iticaye kandi niyo ntumbero iyo ngingo yafashwe na nyiricubahiro mu gihugu c'u Burundi iri mu nzira kandi twizeza yuko vuba cane kuko ivyigwa bisa n'ivya sozereye bigiye gusubigwa mu bajejwe mu ndongozi zitujejwe kugira ngo bishobore kwigwa gutyo iyo ngingo ishigwe mu ngiro tubandanye kandi mu bibazo byabajijwe n'abene gihugu tugiye mu bushikiranganje bw'ubutungane uwitwa Boniface yavugisha hamwe Copac Burundi yavuze ibintu by'imiliyoni 10 aravuga mbere n'imodokari yibwe mbega mu bushikiranganje bw'ubutungane mwomuha inyishi ye murakoze cyane nitwa Nkeshimana Anne Marie abamvugira ubushikiranganje bw'ubutungane uyo yaserukiye iryo shirahamwe Copac ikibazo ciwe twacumvise kandi twavuganye n'abakurikirana urwo rubanza muri senare ya Rumonge aho ayo mafaranga yatangiwe twamusaba rero yuko
mu kanya iki kiganiro giheze atwegera duhe nimero z'urubanza n'amakodone yabo kugira ngo icyo kibazo cyabo tuce tugikiranira hafi ubwo buryo bwabo bazoheze baburonswe. murakoze. murakoze ngira yabyumvise Boniface ko acara abo mu bushikiranganje bw'ubutungane. Uwitwa Kabura yabajije ikibazo kijanye n'amatara ahitwa Kiganda muri komine Gasandani Ibururi mu bushikiranganje bujejwe amasoko ntanganguvu ngira abo mu umuco. murakoze cyane. Ikibazo cy'umwene gihugu Kabura w'Ikiganda yashikirije ku kijanye n'ibura ry'amatara bemerewe kuva 2009 nabajije ikigo ABR kijanye gukurikirana umuyaga nkuba mu vyaro hagati bavuze ko icyo kibazo bakimenyeshejwe kandi bace bagishira mu ihangiro y'uno mwaka nyene mu mafaranga ategekanijwe mu mwaka wa 2024 na 2024 kugira ngo ayo matara baze bayaronswe. Nizera ko rero ikibazo cyabo cyafashwe mu minwe n'icyo kigo ABR mu minsi muri uyu mwaka nyene nibaza ko ayo matara bazoyaronka. murakoze. ngira mwoca mubwira ko n'ikibazo cabajijwe na Leonidas Bukuru wo ngahi Bururi mu ABP nawe ne yabajije ukena ry'amazi aho ngusanga hari n'amashuri nka ETS Kiryama na Lycée Kiremba atagira amazi sinzi nabo ingene vyifasha. Umwene gihugu yitwa Bukuru yabajije ikibazo kijanye n'ihagarikwa ya Regi Communale. Twagomba tubakebure nta hagarikwa rya Regi Communale gigeze rihagarikwa ahubwo hahagaritswe uburyo bwo gutoza ayo mafaranga abene gihugu. Abene gihugu bababwiye ko batawusubira gutanga ayo mafaranga muri Regi Communale, ahubwo Regi Communale itoza amafaranga ajanye n'ajya ama blanchiment privé ari bo yatoza muri commune. No kuvuga ko yatahangiro nimwe ryo guhagarika iyo Regi Communale yigeze ihaba babitahuye ukundi. Twizere ko rero abo bose basanga bafise ayo ma blanchiment privé ayo mazi yose bararonka ukuri kwamye. murakoze. Mugifise ijambo mu bushikiranganje nyene wanyu mu kiganiro nk'iki giheruka bari bamenyesheje ko bagiye guhindura imihora imwe ishaje ngo kugira ngo ishobore kwakira umuyaga nkuba uzanana mu mabaraje ariko arubakwa. Uno munsi ico gikorwa kigeze mu bushikiranganje gikorwa baragifashe mu minwe. Ubu hari ishiramwe risanzwe ribikurikirana Regidezo rirafise ihangiro ryo guhindura iyo mihora yose ishaje. Nuno munsi twavuganye n'urongoye ikigo Regidezo yambwiye ko bari ku murindi ushimishije mu minsi bazoba babitunganije neza. murakoze. murakoze ngaho impande yanyu mu bushikiranganje bw'ubudandaji hari umwene gihugu yitwa Edouard yavuze ibijanye n'ingene babagabanganiriza inzoga za Brarudi. Murabikurikiranira hafi mwoba mubizi bigenda gute? murakoze. Nibyo umwene gihugu Edouard yabajije ashikiriza akamubakiye kubijanye n'igabanganywa ry'ibinyobwa bya Brarudi ngaha mu ntara. Nagomba mbere cyo ndagifatanya n'ikindi kibazo witwa Emmanuel akora kuri radio nkuru na televiziyo by'igihugu yari yashikirije mbere we bavuga ati bigenda gute kugira ngo ngaha tube twarashoboye kuronka Amstel canke ikindi kinyobwa ku giciro ciza. Novuga ati aha nagahaze duca dutumirira abajejwe intwaro muri iyi ntumbero nziza nyene bari baratanguye yuko ibiciro byubahirizwa kugira ngo barabe yuko nigabanganywa ry'ibinyobwa bya Brarudi na cane cane kuri uwo muntu asanzwe serukira Brarudi ngaha yoba by'ukuri atanga ibinyobwa akabihereza abene gihugu bose bafitiye uburenganzira bisunze urutonde ishirahamwe ihinguriro Brarudi riba ryarahaye abasanzwe batanga ivyo binyobwa ngaha muri no ntara. Ariko kandi cengira ko nibutsa gatoya ko mu itegeko rihari kubijanye naho usanga igiciro kimwe cyo bagisumba handi
abajejwe abafise ubunywero abafise amaresitora canke abandi bose bafise amahoteli baramenyeshejwe yuko uwifuza ko yokongera ko igiciro ku giciro kiba carashinzwe arabimenyesha akabisabira n'uruhusha kandi agaheza akabitangira ni novuga itagisi rijanye nuko ugo rugero nawe aba yifuza kongerako kubijanye n'ikinyobwa kimwe kimwe ariko aba bose baba babisabwe basabwa ko baca bamanika izo mpusha bahawe kugira ngo umwene gihugu abonye ko igiciro coba casumbye icari gisanzwe kizwi abimenyeshwe hanyuma mbere basanze koko uwo mudandaza ariko arashinga igiciro kidahuye nuko aba yarabisabiye bagaheza bakabishikiriza abajeje intwaro canke umutekano kugira ngo ingingo zifatigwe kubaba bariko barashinga ibiciro bishakiye. Murakoze ariko turetse ibinyobwa vya Brarudi ikibazo c'iyubahirizwa ry'ibiciro cama cagarutse mu biganiro nk'ibi uno munsi byaba ibiciro by'ibiribwa byaba ibiciro by'ibindi bintu habuze iki kugira ngo ibiciro byubahirizwe mu Burundi? Kubijanye n'ibiciro nivyo hari ibintu byinshi bifatigwako hariho ibintu bimwe bimwe usanga atani ibiciro novuga bishingwa kuko bivana n'urugero ivyo byankenerwa biba biriko haba ngaha mu gihugu canke kubiba byavuye hanze uko rero bivanye nuko ibihe biba vyifashe canke umwimbu uba wagenze birashika ko haraho usanga igiciro ciyongereye gatoya ariko ivyo nkuko mwama mubibona ku munsi biraheza bigahinduka bivanye nuko n'urugero ivyo bidandazwa canke ivyo vyankenerwa biba biriko mu gihugu ariko na cane cane ico tumenyesha nkuko twamaze kubishikiriza nuko kubijanye no kubahiriza ibiciro ni gikorwa c'umuntu uwari we wese na cane cane kubisanzwe biba byaramaze gushingirwa ibiciro aho umwene gihugu asanze hari byaba ibyo kwiyunguruza byaba ibyankenerwa canke no kuri ibyo binyobwa abona koko ko hari aho umudandaza yoba yahengamye mu gushinga igiciro yigombeye araheza akabishikiriza inzego ziba zimwegereye kugira ngo aho umudandaza canke undi muntu wese ariko aragerageza gushinga igiciro kitazwi aheze abihanirwe kandi ahatari hake nkuko mumaze kuvyumva mu ntara zitari nkeya abajejwe izo ntara canke abajejwe umutekano bama bafashije kugira ngo ibiciro vyubahirizwe. Mu bushikiranganje bw'ubutungane uwitwa Jacqueline yavuze ko yarenganijwe kuva mu 2015 aho yakoze ikibazo ariko mu nyuma ngo bakamubwira ngo nta urimo asaba kurengano. Ego murakoze n'uyu nyene turamubwira yuko ikiganiro giheze aza akaduha umwidondoro wose wiwe kugira ngo tugende turabe ahabereye ikibazo kuko murabizi neza yuko iyo hategekanijwe ikibazo hariho ibiba bisabwa bakaraba kugira ngo barabe yuko uwo muntu aronkejwe akazi abikwiriye mu gihe rero basanze hari ikintu nubwo yoba yashizwe ku rutonde rw'abitwa yuko baronse akazi mu nyuma iyo basanze hari ikintu gishobora kuba kitagenze neza agaheza bakamumenyesha yuko atakiri kuri urwo rutonde ariko rero tuzoheza tugende turabe muri iyo raporo yari yatanzwe turabe icatumye koko ataguma ku rutonde rw'abaronkejwe akazi hanyuma duheze tubimumenyeshe. Murakoze tugarutse mu bibazo by'abamenyesha makuru witwa Masudi yabajijwe mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi ati uburyo bushasha bwo gutanga amanota ku bakozi gusa n'uburiko buratera impare hagati y'umukozi n'umukoresha kuko batabitahura co kimwe mbega ivyo bintu no munsi abakozi n'abakoresha barabisiguriwe neza ngo bivuga kwiki? murakoze kumpa ijambo nitwa Nyandwi Patrice Manyusi
umuvugizi w'ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi. Iki kibazo twiyumvira yuko giterwa cyane nuko muri kahise abantu bari bamenyereye guhembwa bifatiye canke guhabwa amanota bifatiye kuri bulletin de cotation zari zihasanzwe atakindi kintu barabiyeko. Nuko rero leta imaze kubicijya nino yasanze harimwo amakosa ahambaye kubera yuko kugena amanota atangwa by'ukuri kutarimwo umuco, wasanga harimwo akamwana wa mama kanini aho umuntu yahabwa amanota uko abantu bavyumva mbere batanico bafatira ko gihari. Amanota yatangwa mu byo twokwita subjectivité. Niho rero haciye hafatwa intumbero yo gushiraho ico bise contrat de performance, no kuvuga amasezerano umukozi n'umukoresha bagiranira y'ibikorwa umukozi azorangura muri uyo mwaka. Iyo rero amasezerano yakozwe neza, n'amasezerano umukozi n'umukoresha baba bumvikanye ko hakaboneka ivyo umukozi asabwa kuzorangura byose muri uyo mwaka. Iyo rero hageze gutanga amanota, abantu bararaba bati mbega kuvyari muri aya masezerano ibyaranguwe nibihe, ibitashoye kurangurwa nibihe, noneho bagahera ko bagatanga amanota. Kuvyo rero twumvise, kuvyo twabonye, abakozi benshi baridoze ko bahawe amanota adakwiriye kubera yuko ariho ibi bigitangura, biyumviriye ko bakwiriye kwama bayahabwa atagikurikijwe nk'uko byari bisanzwe bikorwa. Iyo nayo akaba atari intumbero ya leta mvyeyi, ko leta mvyeyi idusaba yuko twese tuja ku kivi tukagira koko ivyo turangura kandi biboneka. Novuga yuko ari ico kibazo cyabayeho. Ahandi hoho kubijanye no kuvuga ngo mbega abantu barazi ingene amanota atangwa, nivyo barabizi kubera yuko hariho ikigo citwa SERAP, hariho na Direction Générale ya Fonction Publique, barabandanya gukora amakarisha bwenge ijya nino mu gihugu, bama bayakoze nta mezi abiri ahera batagiye kuyakoresha kugira ngo abatanga amanota mbere n'abayahabwa baserukiwe batahure ingene contrat de performance zikogwa n'ingene ayo manota ategerezwa gutangwa. Mbere hari habajwe n'ikindi kibazo ngiriye ko kigira kiti mbega ubwo ntiyakoreshwa n'impapuro nyinshi cyane. Nivyo impapuro zikoreshwa sinke, ariko igihambaye nuko amanota atangwa neza hisunzwe ibizwi, ivyumvikanywe ko kandi mu buryo busiguye. Twibuke ko ubu kuri buri rubrique utanze ko inota ugenda urasigura igituma kuri iyo rubrique utanze ko amanota igitigiri ikinaka. Muri ubu buryo bushasha umukozi abonye ko hawa amanota yarenganijwe aca yitura nde? Nkuko bisanzwe uwarenganijwe ubwa mbere arasaba, arabaza uwari yamukosoye, uwari yamuhaye amanota kugira ngo arabe yuko ataco yihenze. Ariko nkuko biri iyo batavyumvikanye ko kandi uje yamuhaye amanota nyene aba afise uwumukurira, rekuru rero aza kuyigira kuri wa wundi amukurira. Mu busanzwe nuko bigenda.
Nadia nawe yababajije aho nyene mu bushikiranganje wanyu ibijanye n'amashirahamwe yigenga afise amategeko yiharije ati umushikiranganje yaherutse gutangaza ko hagiyeho umugwi uzora ivya politike salariale muri mwe nayo mashirahamwe ati mbega ayo mashirahamwe muri uwo mugwi araserukiwe. Icambere twovuga yuko uwo mugwi utaratangura gukora neza bitewe nuko hariho ikindi gikorwa c'intangamarara giterwa kubanza gukogwa. Ico gikorwa c'intangamarara ni ikizokogwa n'umuhinga consultant kugira ngo yige ivya emploi type. Uwo mu consultant rero azokwama avugana na ya migwi. Twese turazi yuko ikibazo cha emploi type ari kibazo cyagiye kiragorana, aho wasanga hariho abantu bamwe bamwe bibagiye canke bakabaha ama emploi type bobo biyumvira yuko atariyo. Hari n'abatayahawe, tuvuge nk'abakozi bakora muri vya bindi bita ama centre d'enseignement des métiers, wasanga badafise ama emploi type. N'ikibazo ubu uye ndibaza ubu nyene turiko turavugana kiriko kirigwa hariya Igitega, kubera haramaze kwigwa ikosogwa ry'ama emploi type ku bushikiranganje butari buke. Harimwo ubushikiranganje bw'ubudandaji, harimwo ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi, harimwo ubushikiranganje bw'imigenderanire, bw'ikigega ca leta, ubw'ibikorwa vya leta n'amasoko ntanganguvu. Hariho bamaze iminsi haba amakoraniro hari Igitega yo guhwana kugira ngo abegwa n'ico kibazo cha emploi type bose bakiyage ibikwiriye gukosogwa. Uravye uko ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi buriko birabitegura, birategekanijwe yuko bazobonana nabo bantu kanatsinda. Nta nteguro wokora ukiyumvira yuko ari integuro irama utayikoranye nabo byega, nabo iyo nteguro iza itezwa gutunganiriza. Murakoze. Gome mugifise ijambo kandi hariho n'uyu yitwaze no Nzambimana yabajije ivyerekeye statut spécial niko yavyise, akavuga ati hariho abakozi bamaze amezi 4 badahembwa, mbere akagira ati muri abo kazi gashasha ati mbega bazofatwa nk'abakera canke bazofatwa nk'abashasha. Amategeko asanzwe atomoye neza, biranditse muri statut général des fonctionnaires. Nta mukozi amaze imyaka n'imyaniko ariko arakora ashobora gufatwa nk'umukozi mushasha, cyane cyane yuko twese tubizi uko bigenda. Nibaza rero kugira ngo amakenga yabo ahere, bogenda bagasoma statut général des fonctionnaires, ibirimwo byose bazobironswa kuko n'uburenganzira bwabo. Mbere incenda nabibutsa yuko nkuko bisanzwe biri muri statut général des fonctionnaires, baraduhanura yuko umukozi wa leta wese aba atera kwimenya neza, akamenya neza igitabo c'amategeko y'akazi agenga aba privé code du travail, mbere akamenya neza nibwirizwa shingiro. Ni byiza rero yuko uko tubihanurwa n'amategeko tuja kubisoma ku neza yacu, kuko nta bandi biza bifasha atari twebwe. Ariko ndabahumurije ko leta idashobora kubarenganya ngo ibahembe uko itatswa kubahemba, kandi bamaze imyaka bariko barakora, bamaze imyaka bari ku kivi. Nari kugira ko mbere nkanamenyesha ivyo bavuga yuko bamaze ikiringo kinini batariko barahembwa, ko biriko birigwa, batahure neza icabiteye. Suko ababijejwe batashatse ko bahembwa, ahubwo no kubera yuko amadosiye yabo ubwa mbere ntakwiye. Ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi ntibwaronse amadosiye yabo akwiye,
kandi nta muntu n'umwe mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi ahembwa iyo muri dosiye yiwe haburamwo n'agakaratasi kamwe. Ibyo bivana nuko amategeko abasanzwe yanditswe. Ikigira kabiri, abakozi bo muri CFPP ntabwo bari bafise emploi type iri defini. Ubushikiranganji rero bw'abakozi n'akazi nabwo sibwo butanga emploi type y'umuntu yarasanzwe akorera ahandi. Ikigira gatatu, emploi type iyo itari yarizwe kera ngo ishigwe ku murongo kugira ngo yemezwe naho ababijejwe boba bagize ico babibona ko itegerezwa guca mu nama ya leta. Iyo nama ya leta igatanga intumbero. Si ibintu rero umuntu aca asimbira ko murumva igituma ukubahemba kwatevye, ariko ndabahumuriza nuko hariho umugwi uhwaniwe ko n'ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi hamwe n'ubushikiranganji bw'indero bari basanzwe bakukira, wize ikibazo cyabo ingene kimeze ukagifatira intumbero nyamukuru, hanyuma iyo ntumbero ikarungikwa muri leta ahatsoba gufatirwa ingingo. Murakoze. Tugeze ku kibazo kandi cabajijwe n'uwitwa Masudi kiraba ivyerekeye Sopebu, akavuga ukwandikisha imodokari bakoreje n'amatelefone y'ama Android, mbere akagera kure akagira ati mbega none bya bikoresho navyo vya vyuma bita ama groupe electrogene be n'ibindi biri ahantu bitavako, ati navyo bizogenda gute? Murakoze kuma ijambo. Mu bushikiranganje bw'amazi meza, amasoko ntanganguvu, ubutari n'agataka bwaratanze intumbero yo gukoresha ibitoro ku buryo bushasha bujanye n'ivyo twita digitalization. Ikigo Sopebu carafashe mu minwe icyo kibazo kijanye n'ivyo bijanye n'itunganya rishasha ry'ibitoro ku bintu byose bicanzwe binywa igitoro, ku buryo abakoresha ibitoro byose bategeza kwiyandikisha nk'ubwo buryo bushasha. No kuvuga amabisi, amayase, amakamyo, amabeni, imodokari za leta, imodokari z'abadiplomate, imodoka z'ubwoko bwose, ibimashini bikora amabarabara, bajaji, amapikipiki n'ibindi. Ubwo buhinga bwa none buriko buratunganywa n'ikigo Sopebu kugira tushobore kumenya ibitoro dukoresha mu gihugu ingene bingana. Musanzwe muzi ko ibitoro byinshi byagiye birafatwa hirya no hino kubera abagizi ba nabi bavyiba bakongera bakanabinyegeza. Ni muri iyo ntumbero rero muri Sopebu igitoro cyose kizoba gitanzwe kizomenyekana muri Sopebu. Bazokora gute? Mareba mu biyandikisha bakoresheje itunganywa nishasha twise igitoro pass. Umwene gihugu wese ariyandikisha asanzwe akeneye igitoro bakamwandika. Mu gihe yagize ikibazo hariho inimero twashizeho kugira zibafashe kubo umuntu wese ari kariyandikisha. Hariho inimero 77 336 500. Ndayisubiramwo, hariho inimero 77 336 500 n'iyindi nimero 71 818 ubusa. Ndayisubiramwo 71 818 ubusa. Yabajije ati mbega abo bose badafise ayo matelefone Android bizogenda gute? Nibaza ko ata muntu numwe ashobora kugura imodoka adashobora kugira telefone. Yatayifise naho rero arafise umugenzi afise iyo telefone. Birakunda ko ushobora guca ku mugenzi wawe bakamandikira kandi bigakunda. Dusaba ko uwo muntu yaciye ku mugenzi wiwe ari giharuro kabanga udashobora kucibagira, kuko cibagiye hageze ko tutangura kumwesha ibitoro ku buhinga bwa none ntibizokunda. Twasaba abo bose twarashizeho ikiringo kijanye n'iryo ringaniza rishasha. Ikiringo cya mbere twaragitanze
n'ubu dore gutanga twarongereje ikindi kiringo gushika itariki 13 nk'uko kwezi. Dusaba bose rero cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura gushika ku iyo tariki bazoba bahejeje kwiyandikisha. Dusanzwe tumenyereye abarundi ko hashika ku itariki ya nyuma akariho abantu bose bashwa baduka bagiye kwiyandikisha. Mu gihe tuzoba dutanguye kwandika tubandanya muyo yandikwa abazoza bwa nyuma bashobora kudazoshikirwa. Mugamo dusaba ko mwotangura hakiri kare two twabonye ko ubu bariko barandika umurindi waragabanutse kubera hongerejwe ikiringo. Turagabisha bose rero batazoba bariyandikisha ko iryo sango rirenganye batazoshobora kunywa igitoro bakoresheje ubwo buryo bwa none. Abantu baruguru bavuga ko batashikiriwe nabwo nyene turiko turabutunganya tuvuye mu gisagara cya Bujumbura tuja turungika abantu bose ariko baradufasha mu gisagara cya Bujumbura bambaye umwambaro wa Sopebu bazodoga mu ntara zose ku buryo intara yose izobifise umuntu ariko arayifasha kujanye n'iryo yandikwa rishasha. Ku kijanye n'amagroupe bavuze ko batoshobora kuziterura nta muntu numwe yavuze ko baterura ayo magroupe ahubwo bavuze ko mutwara ibiranga iyo groupe nambifise ukuntu inywa ivyo bitoro nivyo bakeneye kugira azoshire ko muri server ya Sopebu kunyene bazora kurikirana kunywa ivyo bitoro. Ntibavuze ko bazoterura ayo magroupe bijanye na bwa bumoto butonya butagira ama plaque nabwo nyene burabahagamarikanirwa kuja muri Sopebu kugira babandike. Hari umuntu ategekanijwe kuri siège ya Sopebu abakira abantu b'amagroupe akongera kakira nabo b'amapikipiki matonya atagira ndanga pikipiki. Turasavye rero abo bose bavyumva babifate nka nkama kandi dushaka ko bishobora kuja mu ngiro mu misi ya vuba. Murakoze. Egome tukiri ngaho nyene ko mwavuze yuko uyandikisha abafise ya telefone Android bishitse itagikora yapfuye canke yashikiwe n'ibindi vyago uyo muntu nyene imodokari azoshobora kunywesha gute? Mwico gihe bishitse telefone yiwe canke igafa canke bakayimwiba mu kigo Sopebu turafise urwego ruzuguma rubakurikirana abantu bazoba bari muri informatique bazoba twese tubibona vyose bizoba bihari no kuvuga tocayishikira ku kigo Sopebu bamuhe iyo ako kabanga kiwe akagumana. Murakoze tubandanye n'ibindi bibazo ariko dusaba bariko baradufasha batwegeranirize abandi bene gihugu batanu dobe twakira nabo ku telefone nabo. Muri kano kanya tuje mu bushikiranganje bujejwe inyubako witwa Pascal Butoyi abajije ikijanye n'ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura. Isoko ryahawe ishirahamwe Ubaka National Group witwa Fabrice Manirakiza yabajije ati mbega ko yaciye ashiraho ikigega cegeranye uburyo yari yahawe isoko ataburyo afise. Ikindi ati iyo soko yatanzwe gute yaraciye muri bimwe bita marché public. Murakoze nitwa Jane Mukenguruka mvugira ubushikiranganje bw'inyubako ibikoresho vya leta no kugwiza uburaro. Ikibazo mwabajije cerekeye isoko nkuru ya Bujumbura nomenyesha ko umugambi wo kubaka isoko nkuru ya Bujumbura wagumye ari inkoramutima kuri leta y'u Burundi ndetse n'inama shikiranganje yarize ico kibazo. Uwo mugambi iremeza mbere n'ibicapo vyogenga iyo soko. Mu kiganiro nyenishwari mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yagiranye n'abarundi baba hanze mu ntara ya Kayanza kwigenekezo rya 30 mu Kakaro 2024 ishirahamwe Ubaka Nation Group yarashikirije icifuzo cyuko yo kubaka inyubako isubirira isoko nkuru ya Bujumbura. Ubuserukira iryo shirahamwe Ubaka Nation Group yasabwe kwegera ibisata bijejwe mu bushikiranganje bw'inyubako kugira ngo babitegurire hamwe. Ibicapo by'ibanze byari bimaze gukorwa byarashikirijwe Ubaka Nation Group kugira ibyisunge mu gukora ibyigwa nyezina no kurondera amafaranga azokenerwa mu kubaka iyo soko. Ubaka Nation yahawe amezi 6 kugira ngo ibe yashikirije ivyo isabwa n'amasezerano avyega.
ico cegeranyo kizoshikirizwa inzego zifata ingingo kizishimye ibikorwa nyezina bitangure. Ahantu habereye isanganya nka rirya ntivyari koroha ko amamashini yinjira hajya hatabanje kuvanaho ubucafu bwari buhari. Nivyo bikorwa mubona Ubaka Nation iriko irakora muri kino gihe muri kirya kibanza c'isoko nkuru ya Bujumbura. Murakoze. Murakoze namwe, ariko ikibazo yabajije ati mbega ko yahawe iryo soko nta buryo yari afise ko ariko aregeranya uburyo ubu. Iyo umuntu afise umugambi uwo ari wo wose usaba uburyo, arasaba ideni muri banki canke akarondera abandi bakorana uwo mugambi. Ubaka Nation rero muri kino gihe iri kiregeranya uburyo ibicishije kuba bubo ariko barakorana uwo mugambi, aba ariko baratanga uburyo nuko babona ko bazokungukira hamwe na Ubaka Nation Group baranguye igikorwa cyo kubaka isoko nkuru ya Bujumbura. Murakoze. Mikoro yanyu icuguruye, hari ikibazo ca Mihaye Kanyange havuga ivyerekeye kuzibira ibinogo mu mabarabara, vyo bigeze yatanze n'uturorero ku mabarabara abishashaye cyane. Gatoya Siriro, gatoya umuvugizi wa leta yaravuze ko agomba mwunganire. Ego murakoze cyane, nagomba kumwunganira kuri iki kibazo kijanye no kubaka haho zisoko nkuru ya Bujumbura. Twoza turamenyera yuko akimuhana kazi imvura ihise kandi amazi masabano atamara imviro. Igihe iki kibazo cyashikirizwa cafashe intumbero yuko ko leta yamaze kuciga mu namashikiranganje ikabona n'ibicapo by'ingene aho hantu hazoba hubatswe, ikanavyemeza yuko hakenewe rero ko abantu baja ku kivi. Ariko ikintu cyashizwe imbere cyane kikanakora no ku mutima wa nyine icubaro mukuru w'igihugu nuko aba barundi baba mu mahanga bashikije icyumviro cyo kuvuga bati mbega kubera iki abarundi ubwacu tutokwiyubakira ijya soko hajya haho isoko nkuru ya Bujumbura ari abarundi ubwacu. Rero benshi iyo bariko barabiraba kuri urwo ruhande gusa ngo mbega ngo amahera ko ariko aratozwa, ariko iki kintu cyo gukunda igihugu ntibagishikako. So kuvuga yuko abo bariko baratoza amahera abarundi bitari gushoboka ko bayatoza hanze, ariko twumve twese iki kintu cyuko uburundi abarundi ubwabo aribo biyubakiye kiya kibanza cahoze mu isoko nkuru ya Bujumbura arizo bariteka ku Burundi. Hanyuma ikindi kintu gikomeye abantu bomenya canke twomenya nuko iyo abarundi bahagurutse hatazobura bagomba kubaca intege, kuko abansi bazokwama bagavye. Namwebwe abarundi muriko murashiramwe uburyo muri ibyo bintu kugira ngo ikiya kibanza gisubire cubakwe, ntimuzotangazwe nuko mwumvise ababaca intege ngo amahera yanyazogwayo ngo bizogorana bizogira gute. Nukubera yuko hari abatazonezerwa nuko ari abarundi ubwabo bahagurutse kwiyubakira aho zisoko nkuru ya Bujumbura. Ico kintu nagomba rero abarundi tugende tugavye tumenye yuko kitazobura, ariko cyane cyane tunezerezwe nuko abarundi bamaze gufata iyo ngendo yo guhaguruka kwiyubakira ivyabo. Murakoze. Murakoze ko mugifite ijambo mubandanye n'ikibazo cabajijwe na Mireille yabajije bijanye na basket mu gwadina mu wigeze gucibwa ibihano ati unubuye ihiganwa rigomba ritangure uzotanga uburyo ni wa wundi nyene, mbega ubuya bazitaba amahigano. Murakoze cyane. Ivyashikiye Dinamo muri iryo higanwa ati mbega ntibizohaba bisubira gushikira urunani nago hamwe gwogirirwa ibake gushika muri ayo mahiganwa. Ubwa mbere ico abarundi bomenya nuko burya urunani nivyo hari intambwe ruteye, mugabo ntibiragaragara ko ruzoshika kuri urwo rwego kuri urwo rugero rwo guhiganwa muri iyo ntumbero. Ariko icizere ko kiriho kurunani rushika ngaho leta ntiyagumyireza amaboko. Burya
ibuye riserutse ntiriba ricisha isuka kandi igiti ntikigukora mu jisho kabiri. Nico gituma aho bigeze ubu ibishoboka vyose biriko birakorwa kugira ngo agashitsi Dinamo yatsitaye ko urunani nigwashikirwa ntiruzogatsitare ko. Mbere nibiriko birakorwa mu idonido kumbure ahaya mu bushikiranganje bujejwe mu byo bujejwe harimo inkino. Ndaza gusaba yuko umuvugizi w'ubushikiranganje atanga umuco w'ubuhinga, ariko ngahumuriza abarundi yuko ibyo vya Visit Rwanda nawe ba Visit Rwanda canke irindi shira hamwe risanzwe rije mu byo gufasha uje kugufasha agufasha kwirikije amahangiro yawe. Rero umuvugizi w'ubushikiranganje ndazi ko afise umuco yongera ko atomora mu vy'ubuhinga umuvugizi w'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo inkino arashobora gutanga umuco w'ubuhinga. Jewe ntadomye ko kuko nibi vy'inkino vya basket yara usanga ntabishikira cyane, ariko mu ntumbero yuko atagashitsi katsitawe ko na Dinamo ejo ko usubira gutsitagwa ko n'urunani ico abarundi borema. mu bushikiranganje bujejwe inkino sinzi ko hari ico mwongera. Murakoze. Jewe ni ambasaderi Remy Barampama, umuvugizi w'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo inkino. Mu nkundire mbanze nshimire gose abakunzi b'urukino rwa basket ndetse n'abarundi muri rusangi bataciwe intege n'ivyashikiye Dinamo kijyagiye nkuko mwagiye kubikurikirana umuba wakarabishikiriza. Umuntu yiravye ingene inkino ziko zitunganywa ubu muri ico gisata birashimishije cyane. Abarundi benshi cyane abakunzi b'umupira w'amaboko basketball baza ku bwinshi kandi bibaraye bitunganywa neza. Ngarutse rero ku kibazo cyabajijwe, nivyo urunani ruretse gutahukana intsinzi mu nkino za play-off zitunganywa ku rwego rw'igihugu. Nico gituma uwo mugwi nyene runani ari bafise uburenganzira bwo cababananya inkino bita road to ball, no kuvuga inkino zibaganisha kundi muce bita ball. Izo nazo zikaba ziriko zitunganijwe ko zizoba ku magenekerezo ya 15 gushika 20 ukuno kwezi nyene. Mu gihe urunani gutahukana intsinzi ruzoca ruronka amahirwe yo kwitabira ihiganwa bita Elite 16 atangorane nimwe ihari. Bisobanura yuko muri izi ndinganizo zibiri za road to ball niyo bita Elite 16 izi zitunganywa n'ishiramwe mpuzamakungu inkino basketball bita FIBA, kandi aha nta ruhara barurimwo uwo bita sponsor. Bisobanura yuko imigwi ifite uburenganzira bwo kwambara imyambaro yabo nyene uko bahisemo. Uruhara rwo bita sponsor ruseruka iyo imigwi igiye mu gice kigira gatatu, no kuvuga inyuma ya Elite 16 hacatangura ikindi gice bita ball. Ico naco kigatangurwa n'izindi nkino bita conference igasozerwa niyo bita play-off ku rugo rwego. Aha rero niho umusponsor aseruka, kandi ni naho hacamenyekanwa neza ibijanye n'imyambaro uko bimeze. Hariho rero amategeko atangwa yerekana ingene izo nkino kuri ico gice zitunganywa, kandi imigwi iba yaronse amahirwe yo gushikaho barayereka ayo mategeko, bakemeranya kuri ayo mategeko bagashira ku mukono. Twibaza rero yuko igihe tuzoronka amahirwe yo gushikaho niba twereka ibitunganijwe
ni naho tuzoronka icyo dushobora gushikiriza ku bijyanye n'umwambaro. Ariko naho bimeze uko, abasanzwe barongoye febabu ntibicaye, babananya bakora. Tubibutse yuko mu minsi iheze usanzwe arongoye ishyirahamwe mpuzamakungu y'umupira w'amaboko basketball FIBA yaragendeye Burundi, kandi baragenda mitari bike ku bijyanye n'izo nkino za basketball. Tufise rero icyizere yuko nitwaronka amahirwe yo gushika kuri urwo rwego, nibaza yuko intambamyi twahuye nazo igihe ca Dinamo by'ukuri tutazohura nazo. Murakoze. Murakoze. Mbere yuko twakira abo bene gihugu, hari ikibazo gisigaye kwa Pascal aho yabajije ibijanye na laboratoire yemewe ku rwego mpuzamakungu. Hari n'ikindi cyasigaye kuri Mireille abaza umugambi wa Zero Nido Pool. Nibaza ko twobanza bakatwishura ibiya kugira tuje twakira bene gihugu.